Mwiriwe mwese bakunzi ba Radio Inzamba, sangwa ikaze mu makuru yaranze inondwi, amakuru mugire mushikirizwe na jewe Josine Kaze, sangwa ikaze. Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe, ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba.org. Ano makuru tuyahere mu mutekano muke waranze zone Gatumba, aho abantu babiri bishwe abandi bane barakomereka kubera grenade yatewe muri zone Gatumba, komine ya Mutimbuzi iri mu ntara ya Bujumbura. Uwakoze iryo bara nawe nyene yaciye yicwa igihe yariko aragerageza guhunga. Ni inkuru ya Haul Nkengurutse. Amakuru dukura ngaho habera iryo bara atumenyesha ko iyo grenade yatewe n'umuntu azwi ku izina rya Nestor batazira Rasta. Uwo Rasta ngo yabanje gushwana n'umukozi w'ibutike iri ngaho muri iyo zone, hama mu nyuma ngo niho yafata grenade ayitera ayirabisha kuri uwo bari bahejeje gushwana, akaba nawe yaciye acikana aho nyene. Ayo makuru avuga kandi ko iyo grenade yahitanye n'umuntu yari ngaho agendesha moto, ikomeretsa n'abandi benshi nk'uko tuvyiganirwa n'uyu yabibonye. Araje hanyuma sangura gushwana na nyene butike, haheze akanya turatumva ikintu turiruka, mugabo hageze akanya turagaruka tugarutse dusanga uwo nyene butike yamaze gupfa, hari hakometse n'abandi batari bake, turabajana kwa muganga. Ariko igipolisi kimaze gutabaza caciye kiza kiranyaruka gica kicoreza imodoka worata, haheze akanya niho turaza twumva amasasu menshi ariko aravuga, ntitwigeze tumenya ivyo arivyo rero. Ariko mu gitondo niho twamenye yuko ngo igipolisi cahavuye kimuraso, ku gipolisi cari gikwiye gukora amatohoza kikamenya ukuntu yarwanisha iyo yari afise, nuko baciye bamwica nyene. Iryo bara rimaze kugwa, igipolisi caciye kihashika kirafata uwo mugizi wa nabi. Mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu, umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe umutekano Pierre Nkurikiye yavuze ko uwo mwicanyi yishwe arashwe n'igipolisi mu gihe yakoroka ku modoka y'igipolisi ashaka guhunga. Abanyagihugu bobo ngo bifuza ko imbere yo kumugirira nabi bari kubanza gukora amatohoza yose ashoboka ajanye n'ubwo bwicanyi. Nayo urunani Sephora Husha ruhurikiyemwo abatavuga rumwe na leta rwasavye umukuru w'igihugu ubwiwe gufata ingingo ruhasha zikingira abanyagihugu bariko bazira ubusa. Federico Bavugiyumvira akibaza nyabuna ko bari nyuma y'iterwa ry'ayo magrenade boba bacuditse n'ubutegetsi. Tumukurikira. Kuva itariki 19 gushika umunsi tariki 29 haraheze iminsi 10 bituraruhuka. Jewe rero nkabifatanya n'ubwo rugendo perezida yaragize, kubera ko byaciye biba atari hari. Nkabanzi kandi ko muri CNDD-FDD hariho abantu benshi bariko baragwanya ivyo Evariste ariko aravuga, avuga ku bucamanza, avuga ku basuma, kubera ko abariko baragiriza abantu batari bake bo muri CNDD-FDD kandi bari hasi hagati no hejuru. Abo rero bariko baramugwanya mu vy'ukuri, kubera ko bavuga bati ibi bintu aguma avuga bizodukwegera karambaraye. Rero nibaza nti imbonera kure mu bidoga barimwo, jari umuntu asigura neza tuvuge imbonera kuzigiza imisi zidoga kubera ko asa n'uwazatse akazi, kandi ko uyu munsi bavuga bakazifunga. Urumva bavuga bati kuhungabanya umutekano n'amagrenade kw'ibigwanisho barabifise, amagrenade barayafise, inkoho barazifise. Guhungabanya umutekano n'amagrenade canke n'inkoho byabisigura biti burya rero reka twebwe tugire tuke tuvyitirira, bamwe batera kuri aeroport hanyuma naho babihakana turugume tubibekekako gushikaho twebwe tuzovuga tuti ubu nibaduha uruhusha twirabira umutekano wacu, hama dusubire kwigirira ijambo mu gihugu cacu ivyo twari twararonse kuri nyakwigendera nkuru nziza. Ibi bintu bikwiye guhagarara uko bitangura uko ntumenye iyo biherera. Rero birakwiye guhagarara. Bihagarikwa nande? Ntibihagarikwa n'imbonera kure, ekaye bihagarikwa na leta, bihagarikwa n'abapolisi, bihagarikwa n'igisirikare ko niwajejwe umutekano w'abanyagihugu. Nibaje inama barabingena ibi bintu bihagarara gose, dusubire no kuvyumva. Mugabo ntitwumve ngo twumvise ngo abagwanye naka, ngo twese ngo imbonera kure, ngo nimuze twambara urwaga, ngo tugende nimwebwe ndabashinze ivyo. Kuko nibagenda kubigira umva bagenda kwica abantu, bagenda kwica abo badashaka batavuga rumwe.
urumva n'izanduru ziriko ziragwira mu gihugu usanga rero uyu ntuzanya perezida Evariste bwa butegetsi bwiwe buriko burahakumurikira bariko barabwimba mu mizi narabe neza bamusamaze ngo n'abantu bari bitabara n'ibiki abariko baratera amagrenade jewe ku bwanje ndibaza ko ari mbonera perezida nabihagarike navuga ati jewe aho ngeza ndasavye muntu baza gufatana grenade tumubone ariko arahanwa ubwo nyene none bazimangana gute bazitera gute bagaca bazimangana ubwo nyene ko badafata abazitera none kuvuga rero abazitera barakomeye gusumba abapolisi gusumba abasirikare. Amakuru twabateguriye arabandanya. Abantu babiri baranyurujwe n'abantu bataramenyekana mw'ijoro ryo kuwa 26 Nyakanga muri zone Kanyosha ya komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Abegereye imiryango y'abo bantu baratabaza basaba kumenyeshwa aho ababo boba barajanywe bakavuga ko bafise amakenga menshi ku mutekano w'ababo. Abantu banyuruzwa bakabugwa irengero bariko baraba benshi mu gihugu. Ukwezi kwa Nyakanga konyene abantu bamenyekanye ko banyurujwe ni 5. Bamwe muri bo imiryango iramaze kwihebura ko batacizeye kubona ababo ari bazima. Pacifique Ninahazwe yarongoye umugambi ndondeza w'ishirahamwe Fokode yaramenyesheje ko arajwe ishinga n'inyuruzwa ry'abantu ryabaye ndanse mu gihugu. Akagereranya umurindi iryo nyuruzwa ririko muri kino gihe co kimwe n'inyuma y'ikiringo ca 3 c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kubwiwe ngo ni ivyaha bitababarirwa umwanya wari wo wose abarongoye igihugu bazobibazwa. Muri no misi ibintu by'abantu banyuruzwa byasubiye gufata umurindi udasanzwe. Ubu akanya akariko kose tuguma turonka abantu batabariza ababo bavuga ko bafashwe n'abakozi biperereza kandi batazi iyo bagiye kubapfungira. Abo bantu usanga bariko barafatwa baragwiriye cyane mu za Mugamba, mu bantu bava mu za Mwaro, maja mu za Agenda n'ahandi bakamo kandi n'abanywanyi bo mugambwe CNL batari bake. Usanga benshi bari mu mugwi usanga ari bava mu bwoko bw'abatutsi abandi ugasanga n'abanywanyi ba CNL kumbure harimo na bake bavuga ko bo barabaye abanywanyi ba MSD. Ibi bintu birateye ubwoba. Umuntu aravye umurindi biriko womengo twasubiye mu 2015 no mu 2016 niho umwanya wose twaguma tubona ubutumwa buvuga ngo alerte baradutwaye umuntu ntituzi wamujanye. Uyu munsi rero tubona ibintu bisubiye ku rugero ruteye ubwoba. Ico dukunze kubona muri no misi nuko guhagarika abantu bikorwa n'iperereza ryaba iperereza rijya ry'isivile SNR canke iperereza ryo mu gisirikare byamaze kuba nk'ingendo yuko guhagarika umuntu ari ukumunyuruza. Rero twosaba abategetsi b'u Burundi ko bahagarika ivyo bintu tukanabibutsa ko ari ivyaha bikomeye cyane bitanata igihe impera n'imperuka ubutegetsi bw'u Burundi buzobibazwa. Inzamba. Ibihushane mu bijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi nivyo zaranze amajambo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije mu nama nkuru ya ONU. Vyavuzwe na Innocent Muhozi yarongoye ikigo OPEB ciyemeje guhanura ibimenyesha amakuru. Akaba yishikirije inyuma yaho umumenyesha amakuru wabonesha FM Emer Richard Niyonkuru akubaguriwe akongera agahagarikwa aho yariko aratohoza ku bwicanyi bwari bwaraye bubereye ahatewe grenade muri zone ya Kamenge. Innocent Muhozi asaba umukuru w'igihugu gukoresha ububasha afise ave mu majambo Uburundi yaga bube koko uko abuvuga. Ni inkuru dushikirizwa na Beniatsera Kana. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko kugira atsimbatazwe intwaro rusangi zimwe mu nkingi zigize zashizwe imbere muri leta arongoye harimo ukwishira no kwizana kwimenyesha amakuru. Agashimikira ku biganiro vyasizwe imbere, ivyo navyo bikaba vyatumye amwe mu maradiyo yugawe mu 2015 kubera imishamirano yugururwa, ariko Evariste Ndayishimiye ntaco yashikirije kuyaturiwe n'inzego z'umutekano za leta. Leta yashize inguvu mu gutsimbataza kubahiriza agateka zina muntu, ugutsimbataza intwaro ya demokarasi, ukwidegemvya mu vyiyumviro no kumenyesha amakuru. Inguvu zidasanzwe zatumye haba ukuja inama n'ingingo n'abanyepolitike, abamenyesha amakuru hamwe n'amashirahamwe adahanira inyungu za politike.
ivyo vyatumye hugururwa amaradiyo amwe yari yarugawe igihe hariko haraba imishamirano mu mwaka wa 2015. ntibwakeye kabiri ivyo umukuru w'igihugu yavugiye mu nama ya ONU kuwa 23 Nyakanga vyaciye bivuguruzwa n'ikubagurwa ry'ubumenyeshamakuru Aimé Richard Niyonkuru akorera Bonesha FM aho yari gutohoza amakuru. Uwo menyeshamakuru yarafashwe arafungirwa muri komisariya y'igipolisi hafi amasaha 5 n'ibikoresho vyiwe aravyakwa. Aimé Richard Niyonkuru akaba yari gutohoza amakuru muri zone ya Kamenge ku munsi wa 5 w'indwi iheze ahari haraye habereye ubwicanyi ku rugo rw'intwazangabo. Mu kigo kijejwe guhanurana hagati y'abamenyeshamakuru baratera ivyatsi iyo ngendo yo gukubagura abamenyeshamakuru baba bariko bakora akazi kabo. Innocent Muhozi arongoye ikigo OPB akaba asaba umukuru w'igihugu gukoresha ububasha afise ivyo yifuza ku Burundi bive mu majambo, nayo ubu uko ibintu vyifashe avuga ibihushane nibiba mu gihugu. Innocent Muhozi: ivyaraye bishikiye Richard Niyonkuru birerekana neza ko ivyo umukuru w'igihugu yavuze New York ataco bipfana n'ibiri mu gihugu. Kuko ntushobora kuba uhagarika umumenyeshamakuru yagiye gukora akazi kiwe akubitwe imigere, akubitwe inkoho, bamukwege bamukura hasi yaguye bamukwega ku mishatsi, akubitwe amahiri, hanyuma ngo uvuge yuko mu Burundi ari rwigiye yo kumenyesha amakuru bwo gushikiriza ibyiyumviro ko societe civile imenyesha amakuru bikora. Ivyo umukuru w'igihugu yavuze ntaho bisa bisanye n'ibiri mu gihugu, kuko nawe yaranabivuze ari mu gihugu ko atabutungane buriho mu Burundi. Igihugu rero kitarimo ubutungane nta bwigenge na bumwe wo kwizera ko bubaho, kuko ubutungane nibwo bwubakirwa ko iteka ry'umuntu wese. Ni ngombwa rero umukuru w'igihugu ahubwo akoreshe ubushobozi afise kugira birya yavuze, burya Burundi yavuze butebe bubeho, kandi ibyo bikoze ntawe utomushigikira. Mugabo ntibiherere mu majambo mwe nari atacapfana n'ibyo Abarundi ariko baraba. Abantu bariko baranyuruzwa, abantu bariko baricwa, abantu baratotezwa. Rero igihambaye byo bari uko yokoresha ubushobozi afise kugira bije vyasa kurya yabivuze. Tubibutse ko kuva mu 2015 amaradiyo yigenga amaze guturirwa, bamwe mu bamenyesha amakuru barenga 100 bagahunga igihugu, abasigaye mu gihugu ntibahengeshanije gukubagurwa nk'uko ivyegeranyo vy'amashiramwe mpuzamakungu agwanira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru adasiba kuvyerekana. Tukiri mu bijanye n'uburenganzira bwo kumenyesha amakuru nyene, sendika y'abamenyesha amakuru mu Burundi UBG yari yamirije yivuye inyuma ingene leta idahengeshanya kuburabuza abamenyesha amakuru mu kazi kabo. Mwitangazo yasohoye kuwa 28 Nyakanga aho hibukwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge mu kuronswa amakuru, iyo sendika yavuze ko iyo abamenyesha amakuru batoroherejwe mu kazi kabo abahahombera ari abanyagihugu baba batakironsa amakuru nk'uko bavyifuza. Iyo sendika iratera intege abamenyesha amakuru ngo bakomere ku muheto mu kazi kabo naho inzitizi zitabuza. Umuyobozi mukuru w'ishiramwe UNESCO we abona ko uwo munsi ukwiye kuba umuco ku bakeneye kuronswa amakuru y'ukuri muri kino gihe ibihugu biriko biragwanya umugero wa coronavirus. Kurikira Audrey Azuray ni umuyobozi mukuru w'ishiramwe UNESCO. L'accès à l'information, le droit des citoyens de demander et de recevoir librement des informations d'intérêt public sont aussi le socle d'autres droits, la liberté d'expression. Kuronswa amakuru, uburenganzira bw'umunyagihugu bwo gusaba no guhabwa amakuru mu bwigenge niyo hafatiye n'ubundi burenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro, kwiga, kungana imbere y'amategeko no kugira uburenganzira bw'umunyagihugu. Ariko yamara hariho ukutangana mu bijanye no gushikira amakuru mu bice vya kure n'abasangwa butaka usanga bataronka amakuru mu rurimi rwabo, co kimwe n'igice c'abantu bari mu isi badashobora gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi, na cane cane abakenyezi n'abigeme. Kuronka amakuru birabagora canke ntibaronke namba. Muri ico gihe nyene intambamyi zitatu zirahari zibuza abantu kuronka no gushikiriza amakuru. Ubwa mbere n'umutekano n'amagara y'umunyesha makuru mu gihe baba bariko barakora umwuga wabo. Muri bino bihe vya coronavirus, ishirahamwe mpuzamakungu rya Suisse yarashoboye guharura abamenyesha makuru bagera 127 bapfuye mu bihugu 31, ibice 2 kuri 3 muri abo baguye ku kazi kabo. Ni mu gihe rero abamenyesha makuru bakora umwuga wabo mu bwigenge bageramigwa mu bihugu bidafashe ingingo nziza zo kugwanya ikiza ca corona.
ikigo c'amategeko n'intwaro rusangi casanze ibihugu birenga 40 vyafashe ingingo zitabereye zihungabanya ubwigenge bwo kuronswa amakuru. Kuri uno munsi mpuzamakungu ishirahamwe UNESCO ryagira rihamagarira amareta kutabangamira ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro nubwo gukinga coronavirus kuko habuze kimwe muri ivyo ataco bimaze. L'UNESCO voudrait donc appeler les gouvernements à ne pas opposer liberté d'expression et sécurité sanitaire, car sacrifier la première à la deuxième, c'est finalement risquer de se priver des deux à la fois. nayo urwaruka ruhejeje amashure yisumbuye rugiye kuzobanza gukorera igihugu imyaka 2 ico bita service patriotique volontaire mu gifaransa. Ivyo vyashikirijwe n'umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo. Ayo majambo yayashikirije kuri uyu wa kane mu gikorane c'umuganga uri ku butegetsi. Federico Bamviyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi asigura ko iyo mvugo y'urongoye umugambwe yerekana neza ko batarategera uko igihugu gitwagwa. Ivyo nido na Jean-Marie Ndabashinze. Urumva rero ibyavuye muri ubu birakomeye n'ingingo zikomeye z'ibiti. Uyo ni umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD hari kuri uyu wa kane mu gikorane c'uwo mugambwe aho yari kavuga ivyavuye muri komite y'umugambwe. Reverien Ndikuriyo ati urwaruka ruhejeje amashure yisumbuye rugiye kuza rurigishwa gukunda igihugu mu gushigwa mu gisirikare imyaka 2 kugira ngo igihugu kubwiwe kije ku murongo. Hariho byinshi zafashwe ingingo zafashwe z'uko banaje amashure bazakoresha imyaka 2 yo kurera leta. Mbese byinshi patriotique volontaire higishwa kurwanya igihugu higishwe gukunda igihugu hamara muri imigambi imyaka 2 iheze bagende babandanye ibindi mugabo bose bagenda no kugira kubisikana kugira igihugu cyacu cyo ku murongo. Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi asigura ko abarongoye igihugu bataramenya n'ubu ingene igihugu gitwagwa. Kubwiwe ngo uburongozi bwiza ntibushobora kubaho mu Burundi mu gihe ingingo ziraba igihugu zifatwa n'umugambwe naho wo buri ku butegetsi. Mwene ivyo bikorwa by'umutekano byo gutunganya ugwaruka bogenda kugira mwene izo service si ivy'umugambwe so umugambwe bwiza kubivuga babivuze naho bo bivuga iwabo ariko ntibabivugira hejuru kubera ko ni kimwe kivyara inzego usanga zinjiranamwo. Twaravuze jo muri iki kibazo kihari nyamukuru mu Burundi aruko inzego z'igihugu utamenya uzitwara uwari we, bimwe bita regime de droit, no kuvuga intwaro ishingiye ku mategeko ntibigishoboka kubera ko umugambwe umwe ni utegeka inama nshinga amateka, ni utegeka ubucamanza, ni utegeka leta. Ingorane zihari nuko bidashoboka ko ubwo burongozi bwiza buhaba igihe uburongozi buturuka ku mugambwe umwe. Byukuri tubivugisha ukuri no mugambwe CNDD-FDD wononye igihugu. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe afata mwini iyo ngingo naco bituma ngira ngo batarumva neza igihugu ingene kibwiza gutegekwa, kibwirizwa gutegekwa n'abanyagihugu, abanyagihugu nabo baca mu nzego kuko akaga k'umugambwe umwe nta utakazi. Naco bituma ivyo Burundi bitera bigorana kubera izo mvu. Warongoye urunani Sefor Arusha ruhurikiyemwo imigambwe itavuga rumwe na leta avuga ko ingingo nk'izo ziraba igihugu n'abanyagihugu zibwirizwa kuyigwa mu bisanzwe n'inama nshingamateka kuko ariyo ibi bifitiye uburenganzira. Nino ngaha duce dusozera amakuru yaranze inondwi iheze. Dushimira mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kuyumviriza. Josine Kaze akaba ari jene yabashikirije. Ndabikebanuye naho ubutaha.